ukunda Dev Chuma gerageza kuyempoza ku mashuti. Chuma amaze kugerageza amashuti atatu ariko atanimwe irigera. Agace ka mbere kararangiye hagati y'Urunani na Dinamo. Urunani 19 Dinamo 11. Amanota rero akaba ari 19 points à 11. karta ya mbere ikaba ishoboye kurangira. Biboneka yuko umugwi w'Urunani. Et voilà, c'est trois officiels. Trois officiels. Bariko barafasha no vuga kugira urukino muri ukurikirane neza baruhagaraririye. C'est Aimable Nkunzimana, Michel Shabani aba bahagarikizi babiri baje bava hakurya y'amazi Arsene. Ego urabizi ko Febabu yama ikora ibishoboka byose kugira iganwa riryohe. Si ukuvuga yuko na arbitre bacu badashoboye, ariko abarbitre bacu barafitaniye novuga partenariat. Aho rero barazanye umukongomane, barazana umumalien, uno munsi bahaje umutanzania hamwe n'umukamerune. Ikindi naco n'amakuru meza nuko Aimable Nkunzimana yongeye kwizegwa araba arbitre international avec mention black. Ruva ko yaduze urwego mu gihe no mu bakobwa umukobwa Elsie nako Elsie yizewe nawe ni arbitre international n'umukinyi wa kera wa Aigle Noir. Uramubona David Elsie n'ibintu vyiza gose ariko zubakiye mu kugerageza umwe kulibera canke guha espace nziza umukinyi wiwe afatiye ku mapoint fort afise kwiyempoza kumuwo baba bakoreye ko cyane, ariko ubona ko iyo imigwi muri zino nkino zine tumaze kubona abatsinzwe baza biteguriye kudasubiramwo amakosa bakoze kugira ngo batsinde, ariko kandi cyane ukabona ko baza banagomba kunetraliza umukinyi aba yarababereye kabisa impamvu y'ugutsindwa kwabo uriko uraraba nka Tameton agace ka mbere nta nota na rimwe. Tameton witwa Petit Peri akaba akoreye ikosa rero. Etienne Tameton, Petit Peri umwe mu bakinyi beza cyane. Urunani rubura rukagira ikibazo ni hamwe rero na Petit Peri. Tameton agiye gusohora mu mupira agace ka kabiri rero kakaba kamaze gutangura. Carton ya kabiri kaba yamaze gutangura. Dev Richard Chinka, umupira Richard tanze n'ubuhinga, ariko umugabo yitwa Chinka wamubanye waje n'inguvu nyinshi ariko ntiyashobora kuwufata ngo manager w'Urunani ariwe Petit Peri. Abona ko Petit Peri ariwe bizeye nka nimero imwe. Uwitwa Papa Malik Thiam nawe n'umumenere mugabo bakaba bamwizeye nka nimero 2. Chuma Toto rero akaba asubiye kubisa umuntu Chuma Toto out, Tyrone in. ariko biraza ku munzani yo Petit Peri amagara mukundiye, kuko muribuka yuko uno Petit Peri yagiye aragira ikibazo c'amagara akagenda agira amakrampe, bamwe bayise amadeshirire, mugabo
biboneka ko yari amakramp, ubu rero akaba ameze neza kuko urukino yararukinye ruheruka rwose, arakinye n'ubwo n'umunsi rero ubona ko yiteguye. Bano babiri rero bose bakaba basangiye ubwenegihugu bwa Amerika, Petty Perry hamwe na Tyron Taps, bakinyi beza cyane mu badafadika uko uba babyifuje kose, ariko birakwankira kandi wabishaka. Tongo yashobora kuba Chinkaga kabisa. Mupira Landry Kuma Maliki Landry umugabo witwa Chinkare akaba yisagiye wenyene, akaba ari we yisabiye kubamwo, akaba aviriyemwo rimwe na Dev, bisigura ko Nyemeke Dev Egarba out, Nyemek Clement in. Tubibutse rero yuko mu kibuga hategezwa kuba hariho umurundi arenze umwe, no kuvuga babiri, abanyamahanga bo bakaba badashobora batatu kibuga. Nyemeka danke nziza cyane ya Nyemeka, iheruka kepe Dinamo muri kano gace ka kabiri bakaba batari bwashiremwo inota na rimwe, ariko kandi no mu gice ka mbere kaheze badaherutse gushiramwo. Tyron Taps akaba adashoboye gushiramwo. Tentative à 3 points yiwe Tyron Taps umwe mu bakinyi batoroshe gufata, bisa nk'uko nta solution ibi hari kugira ngo umuhagarike. Gushika ndikubana ubona ko match iri ku ruhande rw'urunani ijana ku ijana, na difference irabigaragaza amanota. Ngerageje kubiraba neza, ari amanota ni 23. Score urunani 23 points, Dinamo 13 points, 7 minutes 1 seconde à jouer. Amanota 10 ashizemwo difference hagati y'ino migwi ibiri. Umukinyi yitwa Nyemeke rero akaba ashobora kuba agize ikibazo kidasanzwe. Nyemeke ashobora kuba agize ikibazo c'imvune, wifuza guherekeza ekipe yawe biroroshe cyane. Etape zitanu, gura Vitaro, ronka coupon, ugura application cyangwa wezi 3 vitalogagne.com, nukuza kuraba uko bimeze kuri yawe. Nyemeke. Nyemeke rero abaganga hariya bakaba bariko barakora ibishoboka byose ngo Dinamo ntibure uno mukinyi wabo nawe aza agafasha, mu gihe cyane cyane umukinyi nka Chinkagarba yaruhutse. Hariya ikozwe nande na Thierry Sanya.
Thierry Sanya akaba ari we munyamakosa, akaba anabihaniwe rero Thierry Sanya. Ariko silence franc, umupira ugiye gusohorwa na Richard Ndikuriyo. Ikosa kosa rikozwe Mamadou nande? Djoume in, Thierry Sagna out. Kosa rikozwe na Papa Malik Thiam. Tienta Metonge baramubwira ati ibyo bintu ugize ntubisubire, ibyo bintu byo gukubita ku maboko ya mugenzi wawe. Bujeje Romis rero akaba asubiriye Omis Bujeje in. Arthur Mea. Amel Iyo out. Bujeje aje mu kibuga urabona yuko abafana bagaragaza ko bamwishimiye cyane. Numwe mu bakinyi b'abarundi batanga umusaruro ufadika ugafadika neza cyane. Tyron Stubbs witwa Petty Perry akaba akoreye ikosa. Tyron Stubbs uyu amaze kuba akwiza amakosa abiri, makosa make yoba afise n'amakosa abiri. Ubona ko Dinamo iri kigerageza kugira Dinamo iri kigerageza kugaruka mu bihe byiza. Tanfor gushika ubu ubona ko Tanfor ari yande ya Yuruna. Amanota 3. Dinamo ntirashiramwo amanota 3 na rimwe. Tentative nyinshi zamaze gukorwa ariko bataragira amanota 3 na makeya. Uwitwa Bujeje oya reka turabe Etienne Tametonge, peut-être amanota 3 ya mbere. Etienne Tametonge amanota 3 ya mbere y'urukino rero kuri Etienne Tametonge, MVP chake most valuable player urukino ruheruka. Reka turabe Petty Perry, umwe mu bakinyi badashoboka. Papa Maliki Mamadou Djoume akaba ari mu kibuga mu gihe uwitwa Thierry Sanya wewe yamaze kuba ari hanze. Mamadou Djoume rero ubuheruka akaba atashoboye gukina amanota nari. Amanota 3 yandi kuri Chinga Garba kuri Dinamo. Pira abasore bawurona. Landry Bati ni marché. Nijimbere Beni in. Richard Bienvenu Ndikuriyo out. 5 minutes à jouer. 5 minutes à jouer. Brunani 26 points. Dinamo 18 points. Amanota rero. Amanota atandatu yose arimwo Chinka Garba. Bona ko kuzanamwo Djoume bituma amakosa y'abakinyi ba Dinamo ngenderwa ko agabanuka. Ko nk'ubu akoze ikosa ritumye omwe abitwa nka ba Thierry Sanya baza kugaruka mu mwanya mwiza. Chinka Garba
Papa Malike Tsiao. Kabariwe fise possession y'urunani. Papa Malike Tsiao again. Rubujeje Romis. Bujeje Romis byiza kumureka ngo agire shoot à 3 points. Ariko ntiyakunze. Retour y'umugabo rero yitwa Majoke. Mamadou Dioumé out. Ater Majoke. Majoke in. Akaba aje mu mwanya wa Mamadou Dioumé. Mamadou Dioumé out, Atel Majok in. Urunani. Tyron Stabs. Tyron. Shoot ya Chinka Garba ianze. Rebound ya Petit Perry. Clement ashikiye gukora ikosa. Kosa rivuyemwo lance franc zibiri za Petit Perry. 26-19. Petit Perry Paris. Mumwe mu bakinya lance franc ayatsinda yose. Ariko iyo yoyo ikaba ishoboye kutinjira yagiriza umuyaga yuko ari wo umugiriye nabi cyane. Petit Perry akaba zose rero bagirije ko ari umukinyi yagiyemwo imbere yuko umukinyi ashobora gushuta iyi lance franc. Bivuze ngo iyo ari yanse barayaniye haciye hajamwo iyo bamuhanishije basubirije iyanswe. Richard in. Clement out. Kuba rero abakinyi ba Dinamo bariko bakora amakosa hakiri kare novuga mwenshi biriko bituma bagabanirizwa umwanya wo gukina. Ikosa rikozwe. Link yotangwa bari muri technique ya Voja TV. Link irakenewe bariko arayisaba abantu benshi. Prosper akaba yashoboye kugaruka mu kibuga. Umwe mu bakinyi batashwe kugira amakosa arikaba menshi ku ruhande rwa Dinamo. Tyron Stabs nakira mugenzanje rero nawe yariko aratororokanya amakuru hano mu bantu batandukanye. Ni Kiki Quintos. Karibu cyane Kiki. Yes, urakoze cyane gose ndakuramutse Yves nongeye ndamutse ariko yadukurikirana uru rukino cyane cyane hagati y'umugwi wande urunani na Dinamo. Meya kabashoboye gushiramwo amanota 3. Manota atanguye kuba menshi. Yitwa Etienne Tametonga Kiki. Umwe abagabo barinda cyane gose ubona yuko yabagoye kuri match yerutse nubu aracako yimpoza kabisa. Ubona rero yuko absence y'uwitwa Gilbert nayo ntaco yafashije ekipe ya Dinamo. Megan! Meya humagaye kabisa. Zigera kuri 2 mu munota umwe kuri Sangwe Ahmed watanzira Meya. Mu misegonda Kiki nka 10. Beni akabashizemwo amanota 33-26, 2 minutes 40 à jouer. Yes, nukubona yuko rero urukino rushushe cyane gose
urunani rugerageza kuduza score ariko na Dinamo kavuga ati ntitwicaye. ubona mugabo ko biriko biraturuna amanota 3 yakundiye urunani no munsi kiki. Amanota 3 ya Etienne Tametonge akaba yanse amaze kugira tentative zitanu ariko hemeye imwe. Pasi nziza, assist nziza. Richard Ndikuriyo ashoboye kurinda kuri assist 33 1 minute 59 secondes. 33-28 correction kuri table barahinduye 33-28. amanota 33 y'urunani kuri 28 ya Dinamo. Ubona yuko iko Yves muri umwanya Dinamo Umunota umwe n'amasegonda 59 niyo asigaye. ni match iryoshe yabaye depart nziza kuri game 4 y'umugwi w'urunani ariko Dinamo rero ko barigarukana muri umwanya barakuvuga novuga ko urunani batsindwa ubuheruka Ego muri technique link yamaje kuzako muze kuraba match iriko shuti ya A3 points yadugije Buja Media muje kuri YouTube mwandike Buja Media ucoronka notification. nibitariko birabagendera neza cyane kubera iki ekipe ya Dinamo yakoresha umukanyiro kaki yukwegera cyane umukinyasha gushuta kuno munsi urabona ko abakinyi b'urunani bakogera iyo chaque fois ama match yose aba umukoca agerageza kugira ama ajustement avuga ati mbega chance kuri match yarutse nikihe. Turabona yuko uno munsi Inyaki ariko nagerageza kubaha iyo liberté gutera 3 ariko kuri game 3 turabona yuko Meya na Ngeza Malik batari bafise iyo liberté gutera 3 ariko uno munsi Meya atatarayatera akayatsinda. Rero vyumvikana iyo vyanse muri zone no kuri defense nziza runani ya Dinamo bacatera amashuti 3 bakaba bafashikane gose. ego Tamor rero yarisabwe na ekipe y'urunani ikaba yarangiye. Petit Perry umwe mu bakinyi bakina ibintu biboroheye cyane kiki. Ater Majoke umwe mu bakinyi turindiriye kubona nawe ko ivyo akina bingana n'agaciro ariko atanga ikosa rya Richard 1 minute 31 secondes à jouer. Umunota umwe n'amasegonda 31 niyo asigaye 33-28 en faveur d'urunani. umwe n'amasegonda 33 asigaye amanota 33 ya y'urunani kuri 28 ya Dinamo. Lance fra kuri Meya ayihushije ya mbere iranse kiki ababiraba bavuga ko umuyaga ukunda gutuma abashira amanota aja hariya ariko ivyo nibivuga inyuma y'ikibuga usanga nuko turi ngaha turabumva umuyaga ariko zibiri zose Meya azinaniwe. Rishara 3 wapi nayo narayahushije kaba yanse ni na rebound ya kote y'urunani bijana na possession y'urunani. Urabona Meya ingene Meya kaba maze gushiramwo amanota 3 kiki hamwe atacokogwa. Meya ico nabonye kiki numu specialiste cyane bisaba kumwegera gose. Tyron Stabs akoze ikosa ritari ryiza 36-28 1 minute 5 secondes à jouer. ikosa technique Tyron Stabs agatsinda ukuboko kuko wangiza akantu kabisa ariko even ni Armel Meya ubona yuko wewe iyageze kuri ligne ya 3 points agerageza kurondera amashuti ya 3 points. Urabona yuko uwitwa Majok amugirira screen hariya kugira ngo bariko barabalibera guca amashuti amanota 3. Ego menye uburyo ushobora kwinjiza abari Ales mu kuyashuta kwera ariho screen abamugiriye mukinyi Majok. Rero niki kuko bagora cyane gose. Meya ari en forme no munsi ikosa Tyron akoze riri anti sportif
kosa riri twaranse anti ku ruhande rwa Urunani niko zirategwa nande na Meya kuko yasimvye ngo amubuze gushuta Meya aba yamufense Amutera amuca agafense. mu kwaha Eh, kuguru kwasigaye inyuma yiwe ya kabiri ayushije Meya 37-28. zibiri 5 secondes à jouer. kwibonera ashuta shuti 50 atsinda 48 ni ukuvuga urumva ko iyo wamuha iyo liberte akaba adashobora kwikanga ko ari umukinnyi aje kumuburagiza gushuta n'umukinnyi ari umuspecialiste w'aya mashuti a 3 cyane points gose urabibona Raba. ibyo bagize kandi no kumulibera hari yabaye ikosa ryande Eh? ikosa ryande ribaye hari atametonga canke ni Prosper hari. ubona ko hari agapresio akatansiyo kavuze mu bakinnyi ba Dinamo ikosa ridakenewe kuko bari bagize rebound Yego, kuri urabona kosa kuronka. yari possession ya Dinamo ikosa riza gukorwa n'umukinnyi wa Dinamo ntabwo batekanye abakinnyi ba Dinamo Oya ntibarasubira kuronka kabisa. ntibatekanye ubona ko kwikanga uko kuntu iby'Urunani biriko biragenda neza by'ukuri uri kuraraba kiki ibyo umumenyereza w'Urunani ashaka nibyo biriko bigenda neza kurusha ibyo umumenyereza wa Dinamo yatumye abakinnyi biwe Yes, no musere tubona yashoboye kuba avuga ati turabe hariya Ben yagerageza ariko pasi nziza ariko ubona yuko mi distance yande ya Stabs gakunze rebound nziza rero ku bakinyi ba Urunani abona yuko kabisa amashuti y'Urunani ya Dinamo biriko biranka na defense en zone ya Urunani imeze neza ama penetration ubona ko ari make ku ruhande rwa Dinamo Urunani no musi bagize ajustement nziza Meya amakosa abaye menshi yasubiye 20 secondes à jouer. 38-28 en faveur des Bleus. 20 secondes. 3 tiercés. difference de 10 points yagomba byihuta ko yinjiza Clark mugabo yasanze umupira wamaze kugira depart umumenyereza w'Urunani Inaki ni kintu amanota ya Beni avuyemwo Et c'est la mi-temps. La mi-temps. 10 points d'avance Ubuce bubiri kuri bune burarangiye. 28 Hagati y'ino migwi ibiri Urunani na Dinamo 38 y'Urunani 28 ya Dinamo. Un match il dispute gushika kuri uno mwanya. Voilà, c'est différence de 10 points en faveur d'Urunani. Yego. C'est la 4e manche entre les deux équipes. Ziko zinigania novuga playoffs. L'année passée c'était Urunani Aitahanye, 2023 c'était Dinamo. Cette année biza kugenda gute Arsene gushika kuri uno mwanya uko ni deux équipes ziko tutweka spectacle. Biraboneka ko ino migwi ibiri niyo migwi ibiri mukuru nk'uko rero bamaze imyaka irenga mirongo bavyerekana Davi. Hari ababuze ko tuzosura kubona match ya 4-3 abandi ati oya urumva playoff imitima irasimba ku bafana b'imigwi yompi. Ouais, playoff nushobora kumenya novuga uheza ico no kwita série hakiri kare. Twarabonye l'année passée 4-3, twarabonye 2023 4-2 en faveur ya Dinamo. Cette année on a nzeye ko gushika kuri no moya c'est 2-1 et à la mi-temps Urunani mène 38-28. Ouais. Voilà ni match novugiri dispute mu gihe novuga match ya mbere Gladiators enchaîne yashoboye gutsinda novuga equipe ya Rezipo 53-40 gutyo N'intsinzi ya gatatu kuri imwe mu gihe bien sûr ku munsi waje bashobora gutsinda la série yoheze Gladiators yogize ico no kita repeat. L'année passée barakoze amateka baratana kino gikombe. Avant l'année passée en 2023 toujours Gladiators yashoboye gutsinda novuga equipe ya Young Sisters. Cette année bari kumwe na Rezipo muri finale. Biboneka yuko rero atari muri no myaka itanu Young Sisters yabakoreye mu mwaka umwe Gladiators iriganje mu bakobwa. Ouais, tout comme novuga mu myaka yahera ni equipe novuga avec les duels novuga zari zikomeye n'ama equipe nka za Les Gazelles, CGS Amazon. Wananeze ko zari les copines bien sûr. Raba ko ari match novuga zaba zimeze neza. Mu gihe Gladiators tubibutsa neza yuko yari Bercosta ya kera. Neza cyane irongowe na Yvette Nyubahe batazira Mignon. Na Young Sisters twagwa n'umukenyezi tunashimira ama initiative ya Dinamo na Rezipo
nabone bazanye imigwi y'abakenyezi ni vyiza cane gose. Hariho Message Ngozi, hariho Rumuri nazo ziri mwihiganwa. David, hari uburyo butanu bworoshe kugira umuntu ashobore guherekeza ekipe yiwe, bama babibaza abafana babizoza n'abandi bizoja no mu runani base ba muri Dinamo, ati mega umuntu ahiganwa gute? Ubwa mbere wifuza guherekeza ekipe muri Road to Bar, etape ngibya biranditse hajya gura Vitalo mubirabe kuri rya ekran, muze murabiraba ucoronka coupon. Coupon iki Arsene basigurire mu kajya gakode ugurura application rero kuri Android yawe canke iPhone yawe uco create konte ucoronka rero coupon. Uburyo ni bubiri, usanganywe konte uco ushira mu mwidondoro wawe, utayifise urayikreya gutyo ukaronka amahigwe. Turakira rero ihunja nibaze. Turashimira n'abapartenaire Vitalo, turashimira Silence Nkinzo twabonye Majaso Arcade, turashimira Fondation Pax Burundi, Friends Club, Buja Media Group n'abandi. Uno musi David nabonye ikintu gikomeye, wabonye Nelly Nuts Queen of Bass yahishikiye aranagira promotion ku ma réseaux sociaux yiwe. Merci beaucoup Nelina. Tukabonye Deri Idris ambaye sisi wenyewe izoba le 3 août source du Nil. Ihonja nibaze rero bafise abahungu bambara neza cyane. Katubaho umwanya yavutse 2010, bamaze gutwara ubishimwe bubiri mu mahiganwa mpuzakaranga. Niwo mugufise intore mu mamanza, muze murabatumira. Bene nka abo mubona n'intare zo mwihonja mu mugwi ndangakaranga wamenyekanye 2010, umaze gutahukana ibikombe bibiri mu mahiganwa ndangakaranga. Icumugwi wambara neza n'icumugwi ufise umwana muto kandi atamba neza. Mu bijanye n'akaranga barakaze mwihonja, nibo bonyene bafise abatamba intore kandi neza mu manza no mu bindi bikorwa byo kunezerwa. Nibabitumwako baramaze gukora bimenyereza muri Ngagara 5. Aka n'akaranga k'iwacu Club Ihonja. Bene inka Hombo y'amata y'inka. Club Ihonja neza cyane. Abantu bose twazanye ngaha kuri departement baciye batera imbere. Twarabazaniye Dramati, turabazanira Will of Music, turabazanira Vania Ice, turabazanira Magaba, Mr Champagne. Abasitari nagoma ndabazanira, murabona yuko dushimira service marketing kurande ya kwa Moise, urabona ko bazana kabijya. Bitwa intare zo mwihonja. Ego sha, murabona ko ata magufa afise. Ati mumukomera amashi barabasavye yemwe. Ngomereza mwe. Jamar Nyawakira. Noko bazana hari iwanyu kuri vane bagatamba. Urabona ko bashoboye. Febabo yabashize ku mugaragaro. Ibyo babyita kuvuna ihonja. Bene inka Nkombo y'amata yera.
no mu runani barafise utamba intore cari tamba turabe cari vuni zosi vuni honja vuni honja vuni honja siroga kandi ya Alex na Kivunde kuri lycée d'Irak batamba intore na Mukondo Ngombole atayinga Mango pakiri matana ya tambuko yarazwa zomanuka muramera amashi vraiment bampera amashi Iritina ukiri mu Kayanza ni watambuko Kimu uchiga kuri Saint Albert ni watambuko Richard Makuraza ni uri Rich Mark Muamera masha wahungu wacu Yes Tugurulo cineast Ututi akantu no kwibutsa gatoya Ego urabona umuhungu muremure bamwita Edgar uwo arakaze cyane no mu bintu bijanye n'ingoma Oya sha amaze kuja mu bihugu byinshi cyane Noni mu kugira mu rurandera abantu batamba muraba batagira amagufa Oyaye iyo ni imyoti canke bajya nabi ko bangara batavyibuha kubera amatizi bajya tubarinda kungana nuko kwawe Okay jewe igikoni cari hayijambo Ego iri efe ya mariage ariko wewe ngani kwera ugira sport zikeye mfise abdomino imwe Ego iyahega bayita esophage Ego kweri irakaze tuvuze ibihimba by'ibitungwa Juste Bella cagyoherwa kukundi nka cyane Juste Bella mwihunja nakubwira ikindi kintu aha hari abahungu batamba intore Ego hari abahungu batamba umuyebe mwihunja dutamba intambo nyinshi aha hari intambo bita igisuru hari intambo bita ubusambi ubuzi igisuru ni hariya mu Ruyigi mu bisanzwe hafi yo mu Kumoso hamo ku muganwa yitwa Makuta Ego turatamba n'amayaya yo ngaho haruguru mu mugamba nta kintu na kimwe tudatamba uvuze mu mugamba bashe nindava mu mugamba ari ngahe Gatavu baruzuye canke na Kazarika shanga hari beshi niko ndaraba Tarsisi wewe ni Gitega Tarsisi ko sibu Ego na Jongo yaratamba intore Jongo yaratamba intore muri primaire Okay mu rubanzo batumyeko murakoze rero tubirisire DJ Ego onja babikora neza murabona mubaha amashi menshi abanyeonja ndabasabire President Alex muri Friends azoba twari Gitega nabo batambe nukuri mwamukoze cyane Ego niyo none iyi publicité niko ndakugirira undi hangahe turavugana wewe niyo twava hano Okay DJ akari ntagaso baragasavye Mayumvise ntagaso Mama Mugisha yarayisavye abafana nani Marayisavye Titilo Black Marayisavye Ingo gato Wabonye ko ngo hano Oya ntagaso turashimira n'abavyeyi b'abakinyi turabona Papa Landry Ndikumana mzee iko hapa ancien de foudre na urarengera ya Papa Landry no mere akaririmbo na mwasavye nakabaye ndabaye mikro Rude boy abantu barakereye kumva avuge vraiment Rude boy abafana barakereye kumva ijambo ryawe babwire uzi agaterme ka Rude boy icara mwige Allo Rude boy akunda kuvuga terme yiwe yes DJ bahe
reka nje no muri Dinamo nabo ndababaza indirimbo. Urunani basabye ntagaso. Reka tumuhe perezida w'abafana nawe. Fata ijambo. Ngo bashaka atambira ku rukuta DJ. Bariya basabye ntagaso abatambira ku rukuta. DJ Selobino, the best in town. MC Babalao, MC wa Africa. Sivyo? Urunani badusabye ntagaso, Dinamo basabye tambira ku rukuta. Mwayumvise? MB Data! Lelina, tunaisikia? Yes. Umuziki w'Uburundi hejuru. MC Babalao. Umwe mu ba Runtown DJs. Ekipi ikomeye cyane. Zenobino, DJ B, Patman, Cut Loose. Abafana ba Dinamo! Muze gukurikirana DJ. Tubandanye twiyandikisha kuri bazabandanye DJ Benjamin Rekihere. Bamwe ngo tambira ku runani, abandi nabo ngo tambira ku mukubi. Mwumvise gara bacokozanya. Bamwe ngo tambira ku mukubi, abandi tambira ku runani. This is basketball, this is fair play. Gasubiramo Zenobino twumve. Yes, Alain. Akamwemwe ni kenshi cyane kuri fan base. Kalere robozima umwanya ngiriyo. Karyohere mao. Mr. Mugeman Shuro Arsène. Upo. Abana banywanyi ba Vitalo na Dinamo n'Urunani. Yes, DJ Bahe. Nyenimana Chris. The number one in town. DJ Zenobino. Mr. Deo. The people from Kanyosha. Buja Piano. DJ hakanya abakocha Buja. DJ Zenobino. Ekwa hakanya abakocha bumvikane bagira amajustement Merci tactique. beaucoup. David tumushimire ku muziki mwiza duhaye. Bien sûr mugabo duhakanya no vuga abakocha bagira amajustement tactique Urakoze. ko deuxième partie ishobora gutangura. Ego baguhe Vitaro gazeze winywere uca wirihira. Hariyo umuntu agomba ngurire mayero na none ngurira Dinamo. Haguruka bakubone. Haguruka. Mozoce mushirako n'igikwembe. Voilà, c'est la deuxième partie côté Urunani. 38-28. Bien sûr, c'est Petit Parish, Atel Majok, Prosper Mouire, Armel Mea et Romis Boudjedje. Dinamo, c'est Etienne Tametong, l'MVP. Wa Game 3.
Galba, Jeffrey Tyron, Clément et Richard Bienvenu Ndikurio. Vitalo Ogazezi iraryoshe cyane. Majok Ater aha rero ku ruhande rw'urundi abatanga urukino ni bari mu kibuga babiri batari batanguye nibo bari mu kibuga no kuvuga uwitwa Petit Perry hamwe na Majok abo babiri ntibari ubwo batangura Clement agerageza ariko ba rebound nziza cyane y'umugabo witwa Petit Perry mea amanota abiri meza. Yes, amanota 32 kuri 28 ya Dinamo. Ubona yuko binjiye neza abanyarunani ku manota mu kanya umukinyi Meya asizemo abiri. Ubona yuko hari ya Chinkagarba asizemo amanota abiri. Amanota rero bahaye kuba kuri amanota 30 ya Dinamo kuri 42 yande. Uyu mugabo azi gukina kiki. Petit Parish aciyagumirizwa nande na Prosper Muhire. Aciyabibona yive. Ubona yuko hariya Taron Stamps yarameze nk'ubihevye. Yameze nk'uhagaragara ariko kweri nibi murabireka. Ati nibi nazo mubona kweri ariko mu nyuma mpagagiza cyabwa ati nakubonye ikosa wewe Petit Parish. Amaze kukuza amakosa atatu. Taron Stamps hariya. Ndabira nawe kiki ukuntu urunano no munsi gwaje gwakosoye. Raba iyo umukinyi wa Dinamo agomba agire tentative yo kujya ama shoot ya 3 points baba bamushikiriye. Ico kintu cyuma munsi rero ico bagike kuko barabonye yuko cabahumi. Ku ruhande rw'urunani naho ico barakirayishije mu rukino ruheruka ariko no nako cabanani. Ubona yuko Dinamo amashuta 3 points atari kirenga ariko urunano no munsi twabonye nka Armel Meya bimugendera neza. Mukanya ari kosa rikozwe nande na Romis Mujeje kuri Taron Stabs. Upira re position kuri Dinamo na Taron Stabs. Kifrasa umupira kwande. Petit Parish. N'ubuhinga bwinshi cyane. Abati iyo musamaye twe ndusamara. Papuro umupira hariya. Warabuka mengo uwitwa Tameto ngava mushikira mugabo byanse. Tyron Stabs mani kumupira neza cyane avuye mu manota penetra neza na tayi uyu ariko kavuga ati nubwo amajo kuri yo genda jayo ego umusore rero wewe ubona ko solution wewe byukuri aragerageza kwiyempoza ku buryo atamuntu ashobora kumutorera solution toujours différence de 10 points katurabe yuko Stabs ayishira mareko wapi avuga ati reka mpume sohoka amukoreye ikosa hariya Romis muri minota igera kuri 2 akoze amakosa abiri. Oya muga hajya kweri uri kurara nta kosa yakoze Bujeje kuko yamuretse acamwisekako. Savuga ati je na mufense ariko Romis ko ari muremure agumiza amaboko hejuru Stabs acamwikubitako. No mu arbitre yikanze nyene ko urabona ko inake ko arayimusigurira ariko uhagarika ibyavuze ati na public wabonye ko yagerageje ati twakubonye namaze kudesida tisubira inyuma nta vare nifashisha. Iciza ca bano rero ba arbitre uwafashe ingingo kiki bararaba hiki ariko hagize uwo mukosora arashobora kubihindura gusa Majok agize kuri decision yafashe still nziza cyane. Bujeje mid distance nziza cyane ariko wapi mupira kuri Dinamo ubona ko baragize defense nziza cyane gose. Yitwa Chinka
Garba umwe mu bakinyi beza Dinamo igenderako. Chinka Garba kotina kosa ribaye tibandanya. Ubona ko imyidogo myinshi ya arbitrage no munsi iri ku ruhande rwa Dinamo. Uruhande rwa Dinamo. Mugiye ku munsi wa gatatu wabona ko iri ku ruhande rw'urunani. Uruhande rw'urunani. Rebound kuri Stabs hariya. Stabs amukoreye ikoze Armel Meya aramuteza Armel Meya. Karazi nuko yarondera. Karabinjira mo hagati. Cyane mugabo wewe wabona ko umengo solution afise ni yukuja guha Etienne yari kagenda asa no kumenga ari karondera espace bashaka kumuheramwe umupira. Mugabo umusore we yavize ikosa. Uzi ikintu je ubona ariko urakora Stabs avuga ati nze ndabinjiramwo ntiyabura umukinya ajora kura ashikana amanota atabizi bibabe ngombwa yuko bamusohore. Ariko ibintu byavantage uyu muhungu shuti yagize lance fra yagize ku munsi wa gatatu zose zaramukundira. Wibuke Yves ano ariko imatwe turavuga yuko icerekeye umuyaga turabe deuxième chanchari contre yuitwa Prosper Muhire. Chinka Garba Biranse kabisa. Biranse kabisa. Kuri kote ya Dinamo. Tentative ya witwa Chinka Garba biranka. Prosper Muhire aragerageza biranka. Ubona yuko umupira ucyufatwa hariya nande. Banyikosa hariya. Ubona yuko umupira ari ku ruhande rwa Dinamo. Majoke yabaye mwiza ariko aragira defense nziza cyane icyabuze kuri we ku munsi wa gatatu. Yes, ni Majoke ubona yuko Avexa ataye, ubona yuko iyo ari muri hakete hariya hari ingwano hagati ya Chinka Garba na yabuze. Ijya ni panike Kiki. Na mupira ufise Chinka Garba na Prosper. Ariko Kiki ni bimwe twavuga mu kiganiro. Intango yo gutsindwa nukubuda afise Chinka Etienne na Nyemeke tatangura cyane mvuga muri aba bibanze. None uno munsi ntufise na Gibert. Abo bamaze kuba batari beza mu rukino biragoye kutsinda match. None ukaraba ku munsi wa gatatu Gibert atabonetse Yves ariko Dinamo iratsinda. Gibert ntiyabonetse mugabo Gibert n'umukinyi ngendegwako cyane muri ekipe y'urunani bambe muri ekipe ya Dinamo n'umukinyi n'umuorganisateur mwiza n'umukinyi capable y'ukugira ni kudesida match. Ariko icyo mura l'absence ya Nyemeke Kelvin ibonetse cyane gose gurande kina ahubwo nuko ngira ngo Sametongo kwa Richard hariya barondera ubona yuko defense ya Oma kuri urunani ubona yuko imeze neza cyane gose. Penetration kuri Sameton qui s'impose. Ego wabonye Kiki biraboneka ko bari kwakina ibintu bateguye. Raba umupira Nyemeke. Oya harabaye ikosa burya. Raba uburyo umukinyi Majoke yafashe umupira yiruka kuraba Meya asanga nari voilà ibintu bateguye. La solution iza kuva kuri Meya à chaque fois. Ariko la défense ya Dinamo katurabe kuri Majoke avec faute. Ariko Kiki umumenyereza w'urunani arashobora kubona nawe ko ari amakosa yakoze. Prosper umukinyi wo kwima iminota yose mu nkino zibiri. Ariko Thierry Sanyamuka yagira yinjire. Majoke yashizeyo nako Chinka Garba. Thierry Sanya in, Prosper Muhire out. Thierry Sanya Kiki atari kakina iminota myinshi yakoze amakosa menshi mu gace ka mbere. Ariko hariya Yves muhagarikiza vyati wapi kabisa. Thierry Sanya akora ikosa. Thierry Sanya akora ikosa hariya amanota nangahe? Amanota 27 kuri 16 kuri amanota Kiki 46 kuri 27.
diferanse ni amanota menshi cyane. Yes, bariko basigaye ariko urana Dinamo bariko baragereza bafite defense nziza muri deuxième mi-temps. Muri troisième quart-temps ubona yuko Dinamo defense yabo ikagera neza. Katurabe ko bashobora kuramo score. Yuko ariko ara force kabisa. Tiwe chinga kabisa n'ibyakunze. Atemeranya n'umuhagarikizi. Dinamo rero bakaba basabye Tamor Kiki. Ntibatekanye. Urabona ko araka presiyo bare ari agapanike kariko. Kumwe jewe Kiki ibi rero nibyo mpora nkunda kuvuga ko difference ishobora kuba determination ku ma equipe. Urabona ko urunani determination bazananye n'ukugomba kwapplika tactique zabo bisa no kubengo babyiteze ko babyiteze kuza kubiromareka mu rukino rero atatu wabiteguye ubu umunyeshuri Kiki ashika imbere y'urupapuro yibaza ko ikibazo kizacoroshe adakwiye kuciteguriye agasanga bamuturiye bikamubyura agasanga ku rupapuro ibibazo umunyeshuri atatangwa kubira icuri. Yes, ni match ubona yuko Dinamo uno munsi ku munsi wa gatatu twabonye uwitwa Tametonge yateye ko bavyikuramo neza ariko uno munsi si wa wundi Tametonge tuba bariko arapenetra cyane gose agora urunani ariko uno munsi turabona Chinka Garba umwanya wa gerageze turi kumwe na ambulance ihute, turi kumwe na Duma Taxi, turi kumwe na Inkinzo Assurance, turi kumwe na Vital Ogazez, Friends Club itunganya 3x3, Fondation Pax Burundi na Buja Media Group yerekana match live. Muri kumwe nanje MC Babalao hamwe na David na Benjamin. Ubona yuko bashizemo umukinyi twa Chuma Toto, barabe yuko Chuma Toto ndetse nande na Etienne Tametong bamwe mu bakinyi kuma contre-attaque bakomeye cyane gose, barabe ko score boshobora kuyiduza kuko biraboneka yuko Dinamo umwanya wa troisième quart niwo mwiza kuraba kumwe ama quatrième quart igaca urubanza hagati yamwe babiri ariko mu gihe hogumaho difference nini nk'iyi kurukiro kwa kane. Petit Perire akaba yinjiye mu mwanya wa Papa Malik Thiaw ndetse akaba Chuma Toto akabashikiye amanota meza meza cyane aduza morale yiwe kubera ko ari kakina umwanya muke kandi acasika yinjiza ego 3 minutes 50 secondes à jouer. Troisième quart-temps. uyu mugabo ntashoboka Kiki ntashoboka nta nabuke Petit Parisha mwatsi umupira acha kwe ukuguru kwa Chuma Toto yagize ikosa adakunda gukora n'umuna control cyane umupira ushaka Chuma Toto abaye rapide amunyuma Petit Parisha ati tumana kwe ukuguru basi nta kundi faute latérale ile ku ruhande rwa 48 urunani 30 Dinamo.
Thierry Sagna, Petit Parish out. Randri Pape Malik Thiam in. Niemek in. Garba out. Thierry Sagna out. Landry in. De 19 secondes à jouer. Urunani 52 points, Dynamo 40 points. In 33 secondes à jouer. In 30 secondes à jouer.
Mamadou Djoume in, Ata Majok out. « 24 secondes. Time out, Urunani. 19 secondes à jouer. Urunani 52, Dynamo 43. Karta ya gatatu isigaje 19 secondes. « 19 secondes à jouer, troisième carton. Agace ka gatatu kararangiye. Urunani 52, 43 ya Dynamo
Encore 10 minutes. 10 minutes za nyuma z'agace ka nyuma. 10 minutes Ego. dans le quatrième quart-temps pour que dushobora kumenya l'équipe qui va rentrer avec la victoire dans cette quatrième manche. Okay. Kama mnavyoviona hapa, timu ya Urunani inaongoza kwa alama 52 kwa 43 ya Dinamo. As you can see, Urunani is ahead Dinamo 52 to 43. This is the fourth game of the playoff final. Urunani versus Dinamo. C'est la fin du troisième quart-temps. L'équipe Urunani mène le score 52 à 43 de Dinamo. Dans quelques secondes, le début du quatrième quart-temps. Les 10 dernières minutes. David, wabonye ko iyi vibe ya Vitalo Basketball League Final Playoff ibintu biryoshe cyane. Oui, bien sûr. Bien Ne- sûr, biraryoshe gose urabona ko les deux équipes avec ama fan base yabo uko Ego. batonze présent. Izera neza yuko umwe muri bo azoshobora guherekeza equipe izoshobora gutahukana N'abadiaspora Kino bariko gikoro. barayiraba match. na cyane cyane kuri Buja Media Group. Ego. Abari mu Bwongereza, mu Budagi, Canada, USA, Belgique, Allemagne, Suède, Norvège, ba Mutima Managel, ba Wilinda Baniwe, ba Nade mu Budagi, ba Arlene, JJ, Voilà les 5. Iget, Les Igwa, 5 bagomba bakine n'uno rukino inoga na gace ka nyuma Chuma Toto, Richard Gashusho. Bienveni, Tametong, Galba, Clément, Petit Parish, Romis Bujeje, Mamadou Dioume, Landry Ndikumana, cyo kimwe na Pap Malik Thiam. nuko rero tusigaje iminota 10 ngo match irangire. Murakoze, tubaho umwanya. Manirakiza Christiana, Niyandemye Pierre Potoro, bizewe kandi n'abakomiseri ba FIBA Afrique. LC nawe wagirwa arbitre international n'umukobwa, Aimable nawe yizewe kandi. Merci Arsène, tureke match ibandanye.
56 Urunani, 44 Dynamo. 8 minutes 36 secondes à jouer. ariko watanguje ukirisha Prosper hari yeko ni Tametonga urakoze kunkosora pira kuri ekipe y'Urunani magura baye menshi cyane gose ipira kandi ku ruhande rwa Urunani Yumba adashobora gushuta atatu akinye neza gol Yumba vyati ndabona mwatiko babafashe reka ndavyikorere oya arashobora kugira penetration arashiraho ariko mbega yarari serious tuvugishije ukuri kiki si umunsi wa Dinamo si umunsi wa Dinamo wabonye amakosa ni menshi kuri ba Diume muga nabo ntibakinye imyono umwanya mwinshi 7 minutes 18 secondes à jouer. 58 Urunani, 46 Dynamo. amanota 58 kuri Urunani kuri 46 yande ya Dinamo ariko abaye 47 kibazo nuko izo shuti zinjira zose kuko no munsi byababereye bibi Tametonga asizemo yose nibaza ko ari n'iryo rya mbere umukinyi wa Dinamo agize lance franco zinjire zose bari aleza abakinyi b'Urunani confiance ni yose ubona ko bari sûr cyane n'ibyo bari kwakira cyane uyu mugabo Petit Perish rebound nzira cyane kuri nde kuri Chinkaga Ishari wapi turabeta stop Chinkaga aramufashije gose ibaze kiki kure kibera umupira utashitse stop yezise gutera hakiri kare aza kuwushuta ariko umukinyi Diume amaze kumushikira ariko Chinkaga amugumirije ati katurabe hariya rebound nziza cyane gose kuri nde hariya yarakoze rebound nziza Chinkaga Landry Ndikumana urakora ikosa barabihaniwe bimana kubwira rero Yves n'ibiragira bibice barabihaniwe 3 points balance barabihaniwe kubagora ubu mupira batakaje bidakenewe kwihenda yari rebound nziza defensive ya Chinkaga ariko atanga ipasi nabi kuri Clement Katurabe Chinka wow
aho bigeze arawushyizeyo kiki Dinamo baraza bategezwa kwiyempoza ngo barabe yuko boromota kabisa. yego bo yagerageza ariko nakubwiye ni confiance idasanzwe. Raba Petit Peri arakina ataco yinona, azi kudunda, azi guproteje umupira. arisire Oh la ko la, akoze ibintu atari vyiza. Umupira yashitseho turabe Taron iyo Stars. Kwa Tame Tongo wapi umupira Ya. avuyeyo. Umupira avuye ntiwagiyeyo. yari kontra attack nziza cyane, transition nziza cyane yategeze kubaviramwo ikintu ariko nta cyavuyemo. Harasigaye iminota 5 n'amasegonda 17. Oh. Ujeje Robis. Quel passe. Quel coup de ku ruhande rwa Parish. 5 minutes 13 secondes à jouer. 5 minutes 13 secondes à jouer. Iminota 5 n'amasegonda 13 niyo asigaye. Dushimira abarishe intebe y'imiliyoni 2. Turabona ko bahare ya Mathieu Ndanga, Abraham Leka n'abandi. Intebe zirahari za 2 miliyoni zo muri yoni. Tania Bruxelles n'abandi. Umwanya iminota 5 amasegonda 13. 5 minutes 13 secondes à jouer. Abona yuko kabisa umugwi wa Burunani uzuti uko biri kose image tugabitahukana. Morale nyicane gose kudikote y'abafana Burunani abavyutse ariko ubona yuko abafana ba Dinamo muri kigere cyagiye batekereje abona yuko morale yagiye kuri bo. Iki nico gituma buca tukagaruka hakamahuzu Uko ibaze hariho Dushimire Vitalo, dushimire Buja Media Group, dushimire Fondation Pax, dushimire Assurance Nkinzo, dushimire Ambulance Ihute, dushimire Doma Taxi, dushimire Dream House, dushimire Safi Garden. Iyi match irakomeye cyane nk'igishate cy'ifu. Iyi match irakomeye cyane nk'igifungo cy'ino shati yanje. Yes. umufana uwo ngaho iwacu nta burambi nta buyenge. Burambi na buyenge urabizi. Uwo mugani wari uwuzi. Urabona yuko hari abafana ba Dinamo batekereje bati Chikagarba amanota 2 yacika neza cyane adatinye majoke yamwigiriye ko ukinyuza cyane gose. iminota n'amasegonda 45 rero nisigaye. Majoke kayinjiye imipira yose wacisha kwa Petit Parish ndatakaza umupira ageze mugabo. igihe batanguye gutamburiza nabo raba ngene babona na Kiki Dukomerezo twiza cyane go. cyane amanota Oya kabisa biraboneka yuko katurindiye Siwejo nayo munsi biraboneka yuko umuguru nani kabisa waje witeguye neza. biteguye Bimeze neza bakosoye byinshi batagize ku munsi wa gatatu wa pirate distance ya Chikagarba. Récupération nziza cyane kuri inde kuri 3 minutes 58 secondes à jouer. urunani ruri imbere. yes Iminota asigaye 3 n'amasegonda 58. Petit Peri akoze ikosa ikosa Kaba rya yariko- Petit Parish hariya akaturaho amakosa ageze ko Petit Parish atarane Vogije 8 secondes. si kosa niryo biragoye kubona Gafiti ari
rebound nziza kuri Chiagarba ira kontra attack Richard hariya ariko perawutaka umupira nabi umupira ufashe Petit Paris ati nimitondo uyo mukinyi ni class kabisa ni class ati ni press Dabira nawe kiki urunani uno musi basubiyemwo telke ibyo Dinamo yabatsindishije ubuheruka hageze gutampa hageze kureserva abakinyi babo bagwije amanota ukazana batakoze menshi kandi bakaza kuri mission idatuma hari ikintu gipfa uwaja kuraba aho bageze ubu kwa kundi wabona ko hageze aho Dinamo itamporiza itagomba kwihutisha ibintu nibyo nabyo turiko turabona urunani bakoreye ko Kametongo wapi ariko aratakaza rebound nziza cyane ya Majoka Ter Majoka urabona ikuze ya kuze nziza ya Petit Paris kuri Bujaje Romisi ariko ni hamwe nyana tayo oya yakuyeyo hariya Chigagarba nako ni pro di Kwema karabona yashatse kuyashiramwo kuri dank ariko umupira wagirujeyo ive ayakuyeyo umunsi utari uwawe kikisuwa uri yaruza kabisa aribona ko yaruze umukinyi Kwema karabona Kwema shoot kuri nivo yama lancer franc naho nyene uri kuraraba ntibyigeze bihira Dinamo nkuko ibiheruka bitahiriye urunani umukinyi mwiza cyane gose iyo uno musi n'urunani rwa Muronsi a 100% umukinyi mwiza Petit Paris ubona yuko azi guproteza umupira wiwe azi kudunda azi kugoneza bagenzi biwe ikosa yarikozwe na Armemeya 2 minutes 17 secondes à jouer 2 minutes 17 secondes à jouer. Score Urunani 65 Dinamo 54. yamuhaye gushikana ku rukino rw'indwi biba bishushe cyane yamuhaye kabisa ariko jewe ico nita avantage nca ndagitwara ku runani mbwira impamvu kiki kubera iriya defete urunani Playoff irabandanya bagize gusubira gukina no munsi yari avantage kuri bo kubera ko baronse umwanya ukwiye wo kwiyumvira kuri no match no gukosora amakosa ariko ibaze n'uburuwe n'akantu Dinamo baza kugenda kuryama ijoro rimwe bakaruka si umwanya ukwiye wo kuvuga ngo baganire bagende batekane niyo defete iri mu mutwe murongo umwanya wuko yevapora biragoye cyane rero jewe mbona rero ko azoba ari aka avantage kuri runani aho ni ku ruhande rumwe Dinamo uko ndakwibutsa yuko ishobora kugira ku yagitega muri gukonta kuri ibi bintu tumaze kubona ko umwe wewe ntiyemera gutsinduka kabiri ejo Dinamo izoza ivuga ngo abantu twagiye imbere buri gihe mu match zitatu ziheruka bakinira kugombora victoire twe tumaze kubashiramwo nawe ntibaze ngo imbere ijya mbere badushiremwo iya gatatu bayidutanga ico kintu rero kirashobora kuzotuma match y'uno munsi itandukana niyo tuzobona ku munsi w'ejo en faveur ya Dinamo sino ntabwo yari avantage kuri Dinamo kucerekeye kuba bafise umunsi umwe gusa wo gutegura urukino rw'ejo kandi barutakaje. Yes, ni umukoci wari we wese agerageza kwiyajista selon ingene jeu yakinye ashoboye kosora. Tyron Stamps akatakaje umupira hariya amasegonda oyo makenye n'igitangaza wese azavuga ati najiste amakosa mbe nakoze nayahe ko twabonye Dinamo itsinda iya mbere inyaki yari yajista kuri game ya kabiri hama game ya gatatu umugwi wa Dinamo uraza nawe urashobora kuvuga ati ndabira Petit Paris kabisa umukinyi mwiza. Urabona iziye kiramugirira nziza cyane gose ariko biratangaje kuba nayo manota atagiyemwo si ibintu bumenyereye kuri we. Etienne Tameto wapi aranze umunsi wose wa Dinamo kabisa ku mashuta 3 points. Iyo ubonye Etienne Tameto yari yagize amashuta 4 1 minute yagize shuti zine zavuyemwo 12 points. 1 minute 16 secondes à jouer.
dushimira abafana bose baje muri kino kibanza kugenda mwakoze cyane n'ejo karibu munsi wa Dinamo Buja Media nziza nkora yuko aba yakubonye kabisa aho na munsi Marché central do Kiganda mu kanya ca dutanga match iheze amaprix kuri meilleure joueuse na meilleur joueur. Ushime Clark in, Petit Parish out. Nimugende mutaravye meilleur joueur mu bakobwa no mu bahungu. Amasegonda 48, 48 secondes. 48 seconds. Akaguriro Marché. « 19 secondes à jouer, 67-54 à faveur 19 secondes. Amasegonda 19. Match iheze ca dutanga ubushimwe kunyi ba journée heruka. C'est Etienne Tametong qui va recevoir le prix UMVP. David, urazi igituma basketball iryoshe? Kubera Raba nka se bano mu Dinamo umwana we ariko avuza ingoma mu runani. Urumva ko urukino ruba ruryoshe kandi umuntu acagura ekipe ashaka. 5, 3, 2, 1, 0. C'est la fin du match. Félicitations Kurunani. Voilà, c'est la deuxième victoire ku ruhande rw'Urunani, 2 partout. Inoserira cyabandanya ku munsi w'ejo à 15h. Rendez-vous ici même au département des sports. 2 partout de tous les côtés. DJ Zeno Bino.